Reka subire ndabahe kaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku isheni ya nyimwe rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe kaze mu makuru yacu, amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatanguriye mu gisata ca politike ngaha mu Burundi, aho rero wahoze haramutswe umugambwe CNL ariwe Honorable Agathon Rwasa yaba yandikiye ikete rirerire wahoze amakuru y'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba aramugabisha ko agomba gusubizwa umugambwe we kandi ibintu bishobora guhinduka mu gihe Perezida Ndayishimiye yoba abandanya gushira amaboko mu mugambwe wa FNL. Mije kandi Honorable Agathon Rwasa yambuwe umugambwe CNL awambuwe na leta y'u Burundi na cane bigizwe mu ruharantangere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. No mu yandi makuru ngo nta mukuru abura mukuru wiwe. Reka tugaruke ku muzo wa Republika ya gatatu muri 87 wabaye umukenyuro wo kunigira mu menshi ivuka y'imihari yari ifise intumbero yo gukoresha umuheto mu guserura irya ingoma. Abari bakumiriwe ku bw'amacakubiri atandukanye bahisemo kandi gukoresha ururimi rw'umuheto kuko ariko ngo n'intwaro zagiye zirakoreshwa mu kwigiza abo zifuza kubona. Urugamba rw'umuheto kwari nko guhuza ururimi n'ubutegetsi, nk'uko tumaze kubibayagira mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ubutegetsi bwose buba buhari butegerezwa kandi kuba bufise ibihugu rutura ku isi biburi inyuma mu kubaha inguvu ndetse no kubakingira mu gihe bakora ibitaroranye. Uburundi rero ibihugu vyakoranye na Republika ya gatatu nivyo vyakoze mu gutoba ukwikukira ku Burundi, bakoresha umukenyuro wo guca umutwe umugwi runaka kugira ngo abagize uwo mugwi bace batatana. Benshi bishe umuganwa Rudoviko Rwagasore bazi neza ko ivya iporona bica bihagarara. Bari bamaze kandi kubona ko ariwe atuma abarundi baja hamwe mu budasa bwabo. Rwagasore agipfa gukumirana kwaciye gutangura mu mugambwe iporona. Abarundi bacigabura bari bahejeje gutakaza intumbero yo kwikukira. Abarundi kandi bikukiye mu bimenyetso ivy'igihugu bakuraho ivy'akavamahanga, bongera kandi bikukira mu bahagararira imbere n'intihaba habakiri abanyamahanga, ariko kandi abo banyamahanga bagumye aribo batwara mw'ibanga mu gukoresha abategetsi b'Abarundi. Mugihe kandi utikukiye neza mu vy'uburongozi ndetse no mu vy'ubutunzi ntushobora kwikukira kuko abo banyamahanga bagutegeka, ariho kandi ivyo batakwemerera ko ukora mu guteza imbere igihugu kuko uteye imbere ntiwoba ikibumvira. Iyo ushatse kubirengako baca bagutembagaza bakoresheje abayoboke babo bagushize hafi kugira ngo babere ijisho no gutwi. Muri Republika ya kabiri ya Colonel Jean Baptiste Bagaza yariko aragwana n'interambere mu kubaka igihugu ndetse no gushira abarundi ku bikorwa nk'inzira yo kubakura muri politike ariyo yatumuretse baryana. Gukumira bishinga imizi hari ubukene. Iyo rero kandi abanyagihugu badafise ico bakora bahanga amaso ivy'igihugu. Ico caratumye kandi Bagaza abarundi bamwiyumvamwo kurusha abandi barongoye Burundi gushika uwo munsi, kuko yariko agwana no gusubiza hamwe abarundi.
yaratanguye ibiganiro mu ibanga n'abavuga ko bariko bashinga imihari yo kwisubiza iteka. Ugushira hamwe abarundi nivyo abo banyamahanga bamwe badashaka, kuko vyotuma baca bakanura bakabona ibikwiye gukorwa kugira ngo igihugu gitere imbere. Kubera Jean Baptiste Bagaza yaramaze gukomera gukundwa n'abarundi itsinzi, abanyamahanga barabona ko ku mwaka ubutegetsi bitazoborohera. Niho baca bakoresha ibihuha by'amadini yagirijwe ko yashaka gusenyura Eklezia Katolika. Iyo myaka kandi abarundi bari bashashaye cyane ukwemera kwabo ku buryo wishe umuzira rumenyetso waca ubumwasi wabo akomeye. Nta kindi bacaga Bagaza yayizize keretse ko yase kuba igikoresho cabo. Abanyamahanga bashaka kwamiza Uburundi mu bukene kugira ngo babugumane mu ntoke zabo, kandi ahubwo atangura kurondera izindi nshuti zofasha Uburundi kwiteza imbere. Ubutegetsi bwa Jean Baptiste Bagaza bumaze gutembagazwa na Major Petero Buyoya, akazana leta ya gatatu, agahembwe abarundi bari bamazemo iminsi kaciye gahera, basubira mu njyane kuko ikibazo c'amacakubiri caciye gisubira kuvyuka nk'uko abamutuma bavyipfuza. Abo banyamahanga kandi baciye batuma ubwo butegetsi gukora ibishoboka byose gushika abarundi bagiye mu njyane zikomeye. Vya biganiro Bagaza yari yaratanguje na ya mihirahari y'abakumiriwe biba birahagaze, ahubwo hatangura uruhigi ku ndongozi z'umuhari wari ukomeye Parti Hutu. Integuro yo gufatwa kwa Gahutu Jaime nk'indongozi ya Parti Hutu kwabereye muri Tanzania. Ubutegetsi bwa Petero Buyoya ntibwari kubyishoboza, niko kuba b'abanyamahanga babufashije baciye ku zindi nshuti zabo. Iryo hagarikwa rya Gahutu Jaime yari integuro yo kumugandagurira mu ibohero. Nico gituma kandi vyakozwe n'umuganga atari umurundi kugira ngo ntibizokorohere gutora ababigizemwo uruhara. Kurya abagandaguye Rwagasore kugira ngo abarundi batatane, nabo kandi bagandaguye Gahutu Jaime kugira ngo abo barundi bashaka kurwanya ubutegetsi batatane. Inyuma yo kugandagura Gahutu Jaime, b'abanyamahanga baciye bereka Buyoya uko yo kwihutira kwegeranya abarundi, abereke ko ashaka kubanywanisha muco bise amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Uwo wari umukenyero kandi wo kugira abarundi baje hamwe, hanyuma babahe indongozi ikoreshwa n'abo banyamahanga, maze babashe kubayobora ubutungwa. Abanyamahanga kandi barabona ko kugenzura igice kimwe c'abarundi ngo niko bari ku butegetsi bidakwiye kuba badafise mu ntoke ikindi gice c'ababugwanya. Haciye kandi hashirwaho umukenyuro wo kwihutisha amatora. Hari bamwe ndetse mu banyamahanga bipfuza ko amatora aca aba ubwo nyene muri uwo mwaka wa 2091, ariko kandi abandi babona ko hotangwa akanya kugira ngo bamwe bose bari barashatse intumbero y'umuheto babivemwo baze gusamarira ku matora. Igituma kandi ayo matora yavugwa yari ayo gusamaza abafashe inzira y'umuheto, niko kandi hari hamaze gufatwa ingingo ko ivyanka vyakunda ayo matora ategerezwa gutsindwa n'abashigikiwe n'abo banyamahanga. Uwo mukenyuro waratumye kandi abari bafashe intumbero y'umuheto bigaburamwo kabiri. Bamwe barabona ko ari umutego w'ubutegetsi kugira ngo babateshe urugamba bari barimo, abandi nabo kandi bakabona ko ngo nibatabijamwo ngo amakungu yose azobafata nk'abagumutsi, maze umuhari bace banka kuwufata mu mugongo. Nico catumye rero abagumye muri Parti Hutu yahavuye yongerwa ko ishami rya gisirikare FNL, banacana uwaka gushika uwo munsi n'abaciye baja mu gushinga umugambwe Frodebu kugira ngo baje mu matora ya 1993, aribo kandi bahavuye bashinga umuhari CNDD-FDD. Gushika uwo munsi kandi
hagumyeho impari hagati y'abagumye muri Paripehutu ndetse n'abashinze Frodebu bongera kandi bashinga CNDD FDD aho ndetse icambere abagumye muri Paripehutu bagiriza abagiye gushinga Frodebu ko iyo badata urugamba basamajwe n'amatora urugamba bari kurutsinda kuko ubutegetsi bwari yagoye byongeye kandi abategetsi ba Frodebu bagandaguwe ntibari kwicwa kuko bagiye gutwara badafise ikibakingira. Ivyo navyo bikaba ari bimwe bariko baragaruka ko canke bariko baragaruka ko babagiriza. Nkuko kandi bikomeza bivugwa ngo ica kabiri abagiye mu matora nabo ngo bakavuga ko bari baronse amakuru avuga ava mu bari bafashe umugongo mu hari Paripehutu ko iyo ntangiyo ngo batitaba amatora hari hateguwe ko baca bashigwa mu mihari y'intagondwa umuhari waca usambuka kuko ngo waca ngo uharirwa ivomo mu bihugu bibanyi n'ivyakure. Kuba kandi baragiye mu matora mu mugambwe Frodebu bagatako ngo bakayatsinda maze abahora ku butegetsi bagahindukira kwica abatowe vyatumye urugamba rw'umuheto ruca ruhabwa inguvu n'amakungu. Nta kindi butegetsi bwa Frodebu bwazize nuko kandi ubwanse gukoreshwa n'aba banyamahanga bakoresha Repubulika ya gatatu. Iyo Repubulika ya kane rero yari irongowe na Melchior Ndadaye yaje ishaka kubandaniriza aho Repubulika ya kabiri y'abagaza yari igejeje. Nico gituma kandi bitavye amatora kandi ngo bari barabishoboye baregereye Ndadaye nabo bakorana kugira ngo bemere kubakorera baranka, niho baca baha uruhusha indongozi za Repubulika ya gatatu bari basanzwe bategeka ngo zisenyure Repubulika ya kane. Bivuze ko hamaze gusenyurwa Repubulika ya kane haciye hagarukwanwa ya Repubulika ya gatatu mwibanga baza baranyururanya abaserukira gusa nayo kandi abandi wagumye kwisonga yari Petero Buyoya gukokeza kugira ngo habeho ubwicanyi bwabaye muri 1993 kwari ukugira ngo ntihagire uzoronka akanya ko gutohoza ivyabaye kugira ngo Repubulika ya kane isenyurwe bize byitwe ko ari abarundi basubiranyemo ubwabo. Ariko kandi mbere yuko ivyo byose biba hariho kandi umwe mu banyamahanga yari yibiye ibanga umwe mu banyapolitiki b'abarundi bari bakomeye mu Burundi muri iyo myaka ya 1990 amubwira ko ngo hataragera ako abo mu bwoko bw'abahutu batwara igihugu kuko ngo integuro zihari zerekana ko ngo bazoshikirwa mu myaka 10 yari imbere, ni ukuvuga guhera mu mwaka 2000. Ikosha abo banyamahanga bakoze nubwo biyita utumana tw'ubwenge ni ugusuzugura abarundi bo mu bwoko bw'abahutu kuko bamye babafata nk'abatagira ubwenge buhanitse bwo gutegura imikenyuro iremereye. Kugandagura kandi Ndadaye vyatumye Frodebu isambuka kumwe ndetse bagandagura Rwagasore kugira ngo Iprona isambuke, kumwe bagandagura Gahutu Rwame kugira ngo Paripehutu nayo isambuke. Ntibari bazi ko inyuma ya Frodebu abarundi bashobora kubaka ikintu gikomeye ca CNDD FDD. Icatangaje abo banyamahanga nukuntu kandi umuhari CNDD FDD witirirwa abahutu waje gufata mu mugongo n'abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi amuretse n'abagano. Mwibuke kandi ko inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore mu mugambwe Iprona hatakurikiriwe abo mu bwoko bw'abahutu gusa, hari abatutsi bakumiriwe bahowe intara bavukamwo, harakurikiriwe kandi abaganwa,
harakumiriwe kandi n'abaganwa, hakumirirwa ndetse cane nabo mu idini rya Isilamu. Abo bose rero bakumiriwe muri Iprona bagiye kwiyegeranyiriza hamwe, umwe wese mu vyo ashoboye kugira ngo haboneke impinduka mu gushiraho ubutegetsi budakumira. Kubera kandi umuhari CNDD-FDD wari wakubiye wari wubakiye kudakumirana, nico gituma ibihugu nk'Ubuganda n'u Rwanda navyo vyahavuye biwufata mu mugongo. Abarundi kandi bamaze guhinyura umukenyuro w'abanyamahanga mu gusambura imigambwe canke imihari Kongo baca umutwe kugira ngo abandi bace batatana, nico catumye umuhari CNDD-FDD nabo baciye bahindura umukenyuro ku burongozi bw'umuhari, bashiraho uwaserukira gusa ariko kandi atariwe vy'ukuri afata ingingo z'umuhari. Ico gituma rero abo banyamahanga bakoranye na za ndongozi za Repubulika ya gatatu bagerageje gusambura umuhari wa CNDD-FDD mu kwigarurira urya babona aseruka hejuru, bibaza ko ariwe mutwe bakaba nyene baribazaga ko ariwe mutwe cyangwa se ariwe umutwe nyene cyangwa se ariwe ukomeye mu burongozi bw'uwo muhari, bafite umugambi nawo gushaka kuwutembagaza nk'uko batembagaje Repubulika ya gatatu ndetse n'iya kabiri. Nk'uko kandi iyi ntahe nk'uko iyi ntahe twahawe ikomeze igenda ibitomora, bavuga ko rero ubwo umuhari wa Repubulika ya gatatu iya kane ikimara gushika ku butegetsi, ibintu byasubiye guhinduka ndetse habaho kutumvikana hagati y'iyo mihari bivanye n'uko abo banyamahanga bari bashaka kuwusambura. Kuba ubutegetsi bwa Majoro Petero Buyoya rero bwaremeye kuja mu biganiro na CNDD-FDD kuva muri 1998 ni ukubera bwari burembejwe n'urugamba rw'umuheto bwaza bwamaze gutsindwa nubwo batari bwamanike amaboko. Kwihutisha ibiganiro vya Arusha byo mu mwaka wa 2000 hamwe no kwihutisha amatora ya 2005 kandi intambara itari bwahagarare burundu ni umukenyuro w'abanyamahanga bari babonye kwereka Majoro Petero Buyoya kumwe babimukorera mu mwaka wa 1991 bamaze kugandagura Gahutu Remy. Ikosa bakoze kandi bitiranya Paripeutu ya Gahutu Remy na CNDD-FDD ya Hussein Rajab. CNDD-FDD yazimaze gukomera mu Burundi ndetse no mu makungu ku buryo atanumwe yari gushobora kuyisambura byoroshe. Umwari CNDD-FDD waza waramaze kuba umwana wa Tanzania biciye mu ntoke z'umuvyeyi w'ico gihugu Julius Kambarage Nyerere. Vyongeye kandi CNDD-FDD yaza imaze kuba umwana wa Afrika y'Epfo biciye mu minwe z'umuvyeyi w'ico gihugu Nelson Mandela. Izo ntwari za Afrika, Mandela ndetse na Nyerere zari zisanzwe zifise inshuti zikomeye mu bihangange bitwara isi bishobora ndetse gukinagiza b'abanyamahanga Majoro Petero Buyoya yagendera mu kwaha. Guhagarara imbere y'amakungu Hussein Rajab mu mwambaro wa Nelson Mandela ndetse na Julius Nyerere afashe ukuboko CNDD-FDD. Buyoya nawe ahagaze mu mwambaro w'abakoroni bafise ibiganza bijejeta amaraso y'intwari z'u Burundi. Rwabaye urubanza rw'ikibiriraho rutsinzwe impaga. Kuba rero ibiganiro vyahuje abarundi vyahagarariwe na Julius Nyerere Tanzania ndetse na Nelson Mandela muri Afrika y'Epfo kwari gutegura itsinzi ya CNDD-FDD. Kuba Hussein Rajab ndetse na Petero Buyoya na Petero Nkurunziza bakoreye imyiyamamazo ya 2005 mu modokari nziza yari igezeho decapotable bahawe n'ubuserukizi bwa Afrika y'Epfo mu Burundi, cari ikimenyetso gikomeye c'itsinzi ya CNDD-FDD. Nico gituma nubwo CNDD-FDD ndetse na Paripeutu FNL bitatumiwe mu biganiro vya Arusha umwaka wa 2000 kuko harimo ndetse ibyo basaba ko bihinyanyurwa.
barongewe kandi akaryo bisangije mu mwaka wa 2003 kuko ngo bari bashigikiwe n'abagabo. Imbere y'uko ibiganiro vyo guhagarika intambara mu Burundi vyo mu mwaka wa 2003 biba, Hussein Rajab yararungitse intumwa zija kuvugana n'uburongozi bwa Paripehutu FNL kugira ngo babibire iryo banga ko abagabo b'isi babahaye akaryo ko kuja mu biganiro bishasha uko ari babiri. Hussein Rajab yifuza ko boja hamwe na CNDD-FDD ndetse na Paripehutu FNL. Ubwinshi bwabo butuma ndetse bagira inguvu mu gutaha kwabo ndetse no kuzotsinda abari barahagiye ubutegetsi. Yongera kandi arababurira ko amakuru yahawe n'abavyeyi biwe muri politike bavuze ko utemera ibiganiro amakungu yose aca amukurako amaboko. Kumwe byaba wa mwaka wa 1991 bamwe bari muri Paripehutu bakanka kuja mu matora kuko babona ko wari umutego, n'ubundi urongozi bwa Paripehutu FNL bwahavuye bwisohokera muri ivyo biganiro itegeko ry'umukuru w'uwo muhari ariwe Honorable Agathon Rwasa. Bagirije kandi CNDD-FDD ko yaguzwe n'ubutegetsi bwa Buyoya itaye urugamba, bobo rero ngo bazorubandanya gushika bafashe igihugu nk'uko ubuhanuzi bwabo bwabivuga. Muri ivyo biganiro CNDD-FDD yabandanyije ari yonyene irasaba ivyo hinyanyurwa byahavuye kandi bishirwa mu masezerano yo guhagarika intambara. Yongeye kandi kuri ya masezerano ya Arusha aca aba accord global. Bivuye ku kuntu umwanya wari muto kubera integuro z'amatora ya 2005 bitari bwaheze kumvikanwa ko mu masezerano ya Arusha bari bapfuditse ko bazobandanya babiganira ko ku buke mu biganiro byari kubandaniriza mu Burundi inyuma y'amatora. Ikosa uburongozi bwa Paripehutu FNL bwakoze ni iryo kutizera ibyo Hussein Rajab yababwiye, kuko makungu amaze kubaharira imvomo umuhari byarawugoye kubandanya urugamba. Ariko kandi n'ubundi Hussein Rajab yarakoze ibishoboka byose kugira ngo umuhari yakoreye ari kumwe na Gahutu Remy utahane iteka aca atanguza ibiganiro mu mwaka wa 2006 hagati ya CNDD-FDD ndetse na Paripehutu FNL, nubwo bitagenze neza kubera akajagari kaciye kaduka mu gihugu no muri CNDD-FDD yatejwe na Nkurunziza. Ivyo kandi byabaye byatumye indongozi za Paripehutu FNL nubwo yagiye arihindurirwa amazina gushika ubu munsi ziba zitagifata mu minwe iryo bongorerwa na Hussein Rajab gushika uwo munsi mu bijanye n'imikenyuro ya politike. Ukuja hamwe kwa Petero babiri bafashwe umugongo n'abanyamahanga kugira ngo bate mu mvuto Hussein Rajab, bagategura kumugandagura bakoresheje isumu yarashizwe mw'irangi bashaka gusiga mu ucumba yabamwo mu mpimba. Iyindi sumu igashirwa mu mfungurwa yagemurirwa bashatse kumugira kumwe bageze icuti yiwe Gahutu Remy. Duhereye ku myaka yamaze muri iryo bohero kuri isohokamwo n'ibindi bikorwa bitandukanye bihambaye yagiye arakora, ni uko yari kumwe ndetse n'abagabo bakomeye ku isi nayo ahandi. Abo bansi b'u Burundi baragerageje kenshi kumutsinda hasi birabananira, nta usagira n'utabega. Naho rero b'abanyamahanga byahavuye bibakomerana kuko abo bahora bakoresha mu Burundi co corona yarabatwaye, nta wuzi ko vyoba ari ibisabisho abarundi bari bamwazemwo igihe. Nubwo kandi havuga agacerere, hariho kandi bamwe muri abo banyamahanga batunye ahantu mu murereko waho Hussein Rajab yoba ashobora kuzanana mu uciwe kuzanzamura CNDD-FDD kugira ngo bagerageze igere rya nyuma ryo kumwitanga atarashika, nubwo bamaze guhanurwa kenshi
ngo bareke Imana ikore ibyayo bakanana. Ivyo biri mu butumwa bw'ibanga bwahawe abarundi bamwe bamwe bajejwe gutohoza hirya n'ino mu nshuti n'abagenzi bazwi ko bagereye Hussein Rajab kugira baronke amakanda yiwe, maze ku mutwe wa Hussein David bawuce kugira CNDD-FDD isambuke kuko ntibari batahura igituma CNDD-FDD iguma ihagaze mu gihe kandi abo bahora bibaza ko aribo mu mutwe wayo bamaze gusengera. Kugandagura Hussein Rajab babona ko ariyo nzira yonyine yoroshe yo gukura CNDD-FDD ku butegetsi imbere y'uko igera ku rugero badahamvya. Abanyamahanga hamwe ndetse n'abarundi bose base kuja ku ibuntu bakigumira ibuzimu nk'ifuku byarabagoye gutahura ko atamukuru abura mukuru wiwe. Hussein Rajab rero n'abandi barundi bari kumwe muri systeme yabo bashigikiwe n'Imana hamwe ndetse n'ibindi bihangaga kw'isi Imana yitije ijambo. Ubwo buhangange bwabo rero bwabo bagabo b'isi yose nibwo Rajab nabo bari kumwe bashaka guha Burundi ku rugero rwaho kuba bwaho buba utakivogerwa n'ibihimbiri n'itarusi zose. Wa munyamahanga twababwira yigera kwibira ibanga umunyepolitike wo mu Burundi muri 1990 ko intwaro y'abahutu izoshikirwa mu mwaka wa 2000 aheruka kwibira ibanga uwundi munyepolitike ko Burundi bushobora kugira ingorane burimwo, ariko hari ikindi gihugu cegereye Burundi gishobora guca gifatwa naco kigahungabana bikomeye mu vya politike n'ubutunzi. Yavuze ko ni wabona ukize ya none indwara uze umenye ko hari uwugushisubiriye ku musego, kandi iyo uronse itunga wahora ukenye ubukene bwawe hari uwundi ngo uba budodoreye ku rugi rw'inzu yiwe. Ngivyo rero ivya politike y'u Burundi ndetse nuko vyagenze gushika kuri uyu munsi wa none. Reka bashimire mwese muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro ko tubashikiriza kuri isaha twe dusozera ngaha mu mwende turaza gusubira mu kuru raza kubageza ko kuri numunesha kuri mukunda cyane mu Rudende Isange TV bashikiriza makuru n'ibiganiro yageze ukari muri rw'ikirundi.